The internet is not a luxury, it's a necessity. You cannot connect with today's economy without having access to the internet. Ramutse neza namwiriwe bivanye naho muherereye. Hama jewe kijya kiganiro cy'ibibanza 12 ahubwo si 12 ni 14 binyegejemwo ubutunzi naracumvirije ndakimara, ariko hariho ibintu ntamenyereyemwo ku aho ngira jeme ntaho nabonye, aho ngira ntuze partage ntaho nabonye, aho mfyonda ku kazogera ntaho nabonye, kuko naciye kuri YouTube ariko ntaho hose ntaho nagenda abona, kuko ninjiriye hajya nyene ninjiriye muri irya renki mwaduhaye, rero sinzi ukuntu nobikora hama kugira ngo bibaye ngombwa ce nishurana kijya kibazo mwabajije. Ngiye ndagikurikirana nasanze ari ikiganiro gikomeye cyane, gikomeye ego, ku buryo umuntu yagikurikiranye neza hanyuma ikiganiro cyose akagifata ku mutima akama kagerageza mu buryo mwaduhayemwo bijya bibanza kabisa. Nubwo ntaragerageza, mu byo maze kugeragezamwo ndabona yuko ahubwo kiza cugurura umutima umuntu, kikamwugurura umutwe. Umuntu rero ngira ngo hamwe umuntu arinze atangura kwinjiramo amprofondere muri kijya kiganiro agashira mu ngiro kabisa, umuntu avuze ko atamahera yoronka sinohava mvuga yuko ari umuntu yoba ari umuntu w'umunebwe. Bo abanyeshure bo mw'ishure ry'abarundi bose murumva yuko bariko barabaza. Abanyeshuri banje vraiment ibintu vya internet biraze birabacanga, ariko muri iki cigwa niho ndabisigura. Ariko kameme murumva yuko abanyeshure bariko barinovora, ego murumva ko kabagiyemwo kabapfunikiyemwo tu. Voilà, ntimwibagire iki gicapo bene data. Ihangiro ni iryo guhindura abanyeshure bari nyuma y'ishure bigira ivyo bigombeye hariya bibereye mu vyabo, hariya n'ubusage n'ibiki amatabi. Raba n'abakene bageseye bace mw'ishure basohoke ari abantu b'aba gentlemen nyene, abantu b'aba jomen, n'abantu bari simate muhungu. Murabona ayo madiplomate, aya madiplomate yuzuyemwo amadolari gusa. Voilà, uku niko twipfuza yuko twogarutse umunezero satani yatunyaze. Iki nico gicapo kiri kuri profile yacu. Umuntu agwanya ibi vyiyumviro rero, agwanya yuko abarundi bo kwibera smart nkuku, uwo n'umwansi wacu twese. Ntatevye reka nishure ikibazo c'umunyeshure wacu mu majambo make, hanyuma nje mvuga kubijanye na internet. Ubwa mbere na mbere bwo gutegerezwa kuba ufise application ya YouTube. Ufyonze kuri YouTube ikigutwara ngaha, ucubona aha hantu nashize aga fresh, ugaca uhafyonda. Uhafyonze haca haza aho wandika, ugaca wandika ishure ry'abarundi bose. Wanditse indome zitatu zitangura gusa, ucubona ishure ry'abarundi bose rije. Aha biravana nico ugomba kurondera. Bashobora kukubwira izina ry'iyindi shene ugaca uryandika uko nyene naho nyene uzubona riza. Bo nkaha rero wanditse ishure ry'abarundi bose, uca ufyonda kuri iri shure ry'abarundi bose, ntirirwa uraheza kwandika iyo jambo. Uhafyonze bica biza bikamera uku. Uca usubira ugafyonda aha naciye umuzingi kw'ishure ry'abarundi bose ugafyondako. Umaze gufyondako ucubona ivyigwa bitandukanye twashize ku rubuga. Urekeye ngaho rero ubona ivyigwa bikeya. Nukuvuga ngo ugomba kubona vyose vyo twashize ku rubuga, uca uza ugafyonda handitse video. Nukuvuga ngo ufyonza handitse video, ivyigwa vyose twatanze bica biza bitonze ku murongo, ugaca ucaguramwo ico wifuza kumviriza. Dufate yuko ca cigwa c'ibibanza 12 warondera ukironse, uca ugifyondako.
iyo utariyabonesha canke ngo ugire subscribe, aka kajambo kaguma kaza subscribe. Aha rero cubanza ukadomako, wejeje gukubitako haca haza agakengeri, murakabona. Aka gakengeri uca usubira ukagafyondako. Iyo ugafyonzeko haca haza ya majambo munsi kagakengeri ngako o, ugaca ufyonda handitse all kuri kaya gakengeri. Uhejeje gufyondako, voilà, hamwe hari subscribe haca haza aka gakengeri kari mwibara ryera, aho wahejeje kubikora. Hajya naho tuvuga ngo fyonda kuri like canke jeme, ufyonda kuri aka kantu ka mbere hagatoki kameze uko. Tuvuze ngo sabikanya n'abandi ico cigwa cagushitse ku mutima, ufyonda ngaha kuri aka ga fresh kagira kabiri aha handitse share canke reka tuvuge mu congereza share, mu gifaransa haba handitseko partage. Aho ufyonze ngaho gashaka gutwara hariya muri WhatsApp canke kuri Facebook, aho ufise abagenzi, application ufisemwe abagenzi niyo gashaka gutwara, ugaca uha ugomba acaronka link. Voilà, aha nibaza yuko mutahuye. Ati nagomvye kwishura bijya bibazo ndabura aho nandika. Ugomvye kugira commentaire cyangwa ugomvye kugira ico uvuga ku cigwa twatanze, ufyonda handitse koma, mu congereza ni comment. Aha murabona commentaire amajana 312. Murabona wanditse ati thank you teacher, iyo ni commentaire yiwe. Wewe rero nawe uca ufyonda ngaho kuri iryo jambo commentaire. Haca haza aka kantu kameze nk'urukiramende. Uca wandikamwo. Nka jewe nanditse nti urakoze ku cigwa waduhaye. Aha ngize commentaire kuri iyi video. Nca rero mfyonda kuri kano kantu kari imbere y'ayo majambo mba nanditse. Commentaire yanje ibihejeje kujako. Voilà, ngiye muri uyu muzingi nanditse nti murakoze ku cigwa. Aho wejeje gukomanta icigwa, ushobora kumbaza ikibazo canke ukavuga uti iki cigwa nagitahuye, canke ukavuga uti jewe ivyo bintu ntavyo ntahura. Muri commentaire si vyiza gutukana, kandi ivyo ukomanse ngaha bose baba babibona, abantu bisonera bose baba babibona, baragira bati none uyu muntu nibiki iyo wanditse ibintu atari vyo. Aha rero ugize ivyo vyose uhejeje guteza imbere urubuga. Iyo wakoze ivyo vyose ugarutse ku rubuga ntivyirirwa birakugora kururondera. Wakoze ivyo vyose iyo dushize ku ikintu wowe uronka notification, telefone yawe ica igusinyara ikakwereka iti hariho ubutumwa, hari icigwa cashitse. Dutanze iki cigwa kuko tumaze kubona yuko abantu benshi baraba ivyigwa vyacu nabatagira subscribe, nabatagira ivyo vyose nababwiye. Abamaze kugira subscribe ni bice 47 n'ibice 8, abataragira subscribe nabo ni bice 52 n'uduce turenga ko tubiri. Ivyo rero biva ku bintu vyinshi. Birashobora kuva ku kuntu udatahura neza nk'uyu munyeshure, canke naho ukaba utavyiyumvamwo kugira subscribe. Ni bisanzwe kuko ugira subscribe ku bintu wumva bigushika ku mutima. Atari ibindi bintu rero ni vyiza yuko iyo uravye ikintu kuri chaîne yariyo yose kikagufasha, canke wamucikorako, canke iyo chaîne wamuyirabako amakuru, canke bama bakwigisha ukanyugwa, nta bantu na bamwe batavuga bati kora subscribe. No kurajya amashene akomeye yo muri Amerika hose haba handitseko kora subscribe. Niko gufasha urubuga mu bisanzwe. Gusa mfise ubwoba ko ishure ry'abarundi bose tuzohava dusanga ari seminare. Ndabira namwe rukurikiranwa n'igitsina gabo ibice 81 n'ibice 9. Nukuvuga 82. Igitsina gore naco ni bice 18. Ibi rero navyo biva ku bintu vyinshi cane. Kimwe mu bituma igitsina gore kidakurikirana urubuga nuko usanga dushiramwo ivya politike, ivyo navyo ni inkewa z'abagore babikunda.
ibi bintu rero ndaberetse ushoboye kubitahura hanyuma ukaja kuri YouTube ukaza urabikora nk'uko ni ukuvuga ngo izina ryose ry'ico ugomba kurondera ukabikora nka kurya nababwiye voilà uzoca ugitora atangorane. Ikindi gihe nzobereka n'ibindi n'ivyakenegwa. Dutegerezwa kumenya ingene dukoresha internet. Tuje mu gice ca kabiri kugira ngo turabe akamaro ka internet nuko vyifashe mu gihugu c'u Burundi. Mbega ni bangahe bakoresha internet? Reka tubandanye gwa rugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu atarashika mu ishuri ry'abarundi bose turamuhaye kaze. Dusubire mu gice ca kabiri ca kino cigwa.